kuri se yagize post ivuga ngo n'ukuri abagabo ça nous a dépassé de diriger le monde va très mal toutes les guerres il y a aucune femme qui était derrière la guerre qui est là-bas ira la guerre umugore ari inyuma nende basaba abagabo babise gato bareke babitwara turanyera ibyabona n'ukuri murebe kuguma inyuma yani bikire tugende imbere turabe ko dushobora guhindura ibintu quand même tuse turi d'accord yuko nagiye hazobicobaye ngana abagabo bageze university première année bacari wa deuxième batoka kurongorwa baca bagenda batanga kuvyara bice bidakwa guhera bari mu muheza 3 bagira bac en 3e année ujya mu mwaka wa nyuma mufise invitation ngacumi ya mariage y'abagore bariko bagira mariage nabageze abo ni ushaka mugo none bigenda gute yuko twege turakuranye uri umuhungu je n'umukobwa sivyo ama wewe on a presque le même âge, on fait maximum 2 ou 3 ans de plus que moi. Muga on shaka yuko tu m'épouses urongo barakandi ufise amahera yo gusubakura nibishoboka none wewe ukora business udashaka gufata rendez-vous le soir ugomba bigende gushaka kuba député gute utagira campagne kandi bisaba kugira umutima ugumye kuko bazovuga ko bagamuko murageneye campagne n'abagabo bawe muryamana no udafise umutima wakira tushuvuka wabivuyemo twakuze tuzi ko umuhungu n'umukobwa bariga twe twakuze muri iyo ntuzeya abakobwa biga muri generation abakobwa biga mugabo mu mutwe tuzi yuko umukobwa niyakura azobeshwaho n'umugabo niko barero niko malheureusement turezwe niko twarezwe Bonjour, bon après-midi. Turaramukije cyane abakunzi bacu abakunzi ba vendredi muva jeudi muza vendredi abakunzi ba Nikita turabahaye ikaze kandi muri Fun and Fact twizere ko meze neza muguye neza twe turashima Imana twagarutse kandi kuyaga namwe kuyaga n'abadukurikirana turatuyaga turavuga twe mwacha mutubwira namwe ibyo byanyu mu commentaire donc turagira conversation kubati natwe conversation nipesha yabinyigishije natwe ari conversation rero twitse nanje ujya nivyo narinzi hewe ngo ni conversation kubaza abazi igifaransa ngaje naheze ndayamanitse niwe yacanditse rero ni conversation pesha twaraharira arantu kuvyemera mama bavuga conversation uvuga ngo nije ndakurira amashoce kumaga ega ndamuhariza arambwira ati sindavyemera ni conversation ukuzakize muri podcast birimo ngo niho bahariririye abana mwivyari batubandagaza bazatumara amazi ngaho rero mwarize ndarengana nizo kuri kaki mugani wiwe rero turahaye ikaze abagore bo kuri YouTube babaramutse hama tubabwire suje y'umunsi n'umutumire wacu uno munsi bakunzi batari bahora turaba mwicare tugira twige mu buryo bworoheje kajyosho kantu ko kugira tubwire abantu bashasha guma baza baduha impanuro nziza nzokwa ndabisubiramwo ngumve n'ingene bagira interview kuno kumanwa turabitse yo man jewe nizi imyaka 4 ya journalisme ibikicaza muri aka kavuya k'abagore muri YouTube ni wakazanye ubundi rero ukene bagira interview na journalisme nimwe wize kubera iyo kuri laki nta journalisme ihari nesize communication na journalisme naje niyo nize none kuvyara journalisme naje igiye ku marezo socio kuri YouTube oya rero tubandana ndabankiye turagwana umwe arafise ibintu yemera mu buzima bwiwe uyu unyire sinzi byo yize mutuza kumushikira then twamunezero Dacia abandi mu journaliste afise urupapuro kuvyemeza banagize n'amaformation yandi meshi yo kugira interview sije ndavuga ngazi muri Fun and Fact rero mukavuyo ariko kubwenge mwamuvuye kumviriza FTNB na iradio twemera kandi dukunda na voix d'espoir na vyizigiro na culture ariko ifuko muruka vendredi you know muvuye kurama makofe ya Nikita kwita abagabo ajyanukire ngamu bana niko ajyana abagabo yuwa mugabo we gusa uyu umwe ubizi gute aya urundi bubaha ndamubuze na lauda telefone nanjye nuko yivugira make mu rundi yo mwatsi nuwo yushushe Imana wibushushe n'umugabo wiwe tura persona abandi bose mwihanga
rero tubahaye ikaze muri kiganiro mumaze kutumviza kiryoshe cerekeye abagore cerekeye abagabo mwese mumvirizeho naho kitubaye kigutusha directement ushobora kunyotoraho tuntu tumwe kadushiramo. katwirabishako kivoa kamere ujya mugore twize hamwe ariko tutize bimwe twize hamwe nico gituma natangaye uriko uravuga umva hariho faculté ya journalisme irabaho kuri yubi mugabo twe twatanguye Kuri atayihari UB? ego niwe wize kuri yubi none kuvuze ngo yego oya nyene kubera nzi ko ihari kuri yubi Iriho faculté kuri ya UB. journalisme gusa atari communication kubera ndazi nanje ko kare niyo nari mfise mu mutwe ko nzokwiga ikiravaho no muri UB twatanguye twega atayihari none gani kitatu bisubire cyo twiga communication sociale none muri communication sociale ijya myaka ine bataragira bijya vy'imyaka 3 y'ubu nitwe dufise amakuru yose udotufata ibijya twize muri RAC ugende ahantu hitwa ngo ari ngo faculté ya journalisme vyose urabe gutya karongo kandi urabe ikintu wasimvye yavyibagiye oya sinavyibagiye cyo bashaka ko wiga ahantu hitwa ngo niga faculté ya nivyo journalisme rero nivyo nanje navuze ko navuze nize journalisme okay basi wafata uko wize guje nifashe ivyo nize twagiye mu mihari dasya oya umwe afata oya numwe afata okay twize communication sociale dufise urupapuro rw'umusindo muri communication sociale sociale journalisme okay mambo kwisi sawa igikuru nuko mufise amakarata yanditse ko ati journaliste yo muri sense ndayifisa nize monitoring and evaluation none kubera ndabikora ubona nakimwe kuza numva nabimaze kivuga ndana Jenice inkandagira bitabo turabaramukije rero bakunzi bacu bambwiye ngo mvuge cyane ngo kubera ngo iyi mikro ngo ivuga buke cyambutse ako niwe yari yabimbwiye ngo nze kuvuga cyane ngo kubera ngo iyi mikro yanje bako baramira ndiko ndibira ibaze yeje niko turayibona twe dukoze imisi turabona ibaze yeje kumenya yari warinde wari mu pasteur mukozi w'Imana yo reka ndavyibutse ndagowa ahubwo muravyumva rero bagenzi bacu bakunzi ba Fun and Fact turabaha ikaze mu kiganiro cacu cy'uyu munsi wa gatanu dutanguye weekend iryoshe tugira tuje muri amalgama abantu babakukuruke binararibonye ozi ntarimwo bebe 2000 vraiment kumwe kanje 30 murankuye ko ni zirashaje narinjiye twizera rero ko mumeze neza hanyuma kandi muze kubana natwe nkuko Dasi yabivuze n'ukuri karibu cyane kuri bashasha bataratwakira bataradutahura mugabo ngaha ntitwiga tumeze gutya anya twiga turi mu mwidegemvyo mwinshi cyane kandi namwe turabahamagarira kwiga mu mwidegemvyo mwinshi cyane birafasha kwinjira yego atagitsure nuko rero nkuko mubibona turi kumwe n'umufasoni hano umutumire wacu twatewe iteka kwakira uyu mudamu mwiza ngahanye afise ibishatsi vyiza cyane ko turagira inspiration on s'inspire de ces cheveux ego tumwahe ikaze hanyuma tugaruke kuvuga rero ivyo tugiye kuyaga ko uyu munsi uri hejuru yambu cane karibu cane muri studio zacu merci nitwa bande ita Chantal Nima yego Chantal Niyimpa turi kumwe na Chantal Niyimpa niyo tuza kuba turi kumwe n'umunsi Chantal Niyimpa ninde kugira ngo abantu bako baradukurikirana bagira umwidondoro basi kubera ndazi CV yanyu ntiyo kwigwa ngaho kuri runo rupapuro Burundi kazi vugize akazi rero ukora ibiki okay ivyo nkora okay ndi umuyobozi w'ikigo itwa M2 la maison de l'entrepreneur donc umunsi ku munsi turaherekeza abanyamigambi abakora ivyabo cyane cyane ugwaruka mugabo sigwaruka gusa le business n'est pas pour les jeunes c'est pas vrai ego kugira ngo batangure canke bakuze imigambi yabo imigambi izana amafaranga apana du social yabishize ko imigambi izana amafaranga nirimo oya mugasaba bazirimo ndafise hano dodora je sasa mbabye mugarimwo no gucuruza imipira kwa
mwavyumvise mwabajire mwe muri muko murakina kiganiro mwegere ngaho muze turondera amafaranga muze turondera amafaranga munsi twese turaba kandi kuko asha turimwo namye ndaraba kamimi hari kamimi nabonye ryari kako kavuga ngo amafaranga ngo je rero nahagaritse kurondera nanje nawe nundondere ndarusha abana ndanukuri asata mama asi ndarushe nuko muravyumvise ni umuyobozi w'ikigo MDE kugira ngo mwebwe mwese muko muraturaba ubunye kweri biriko turiko turabitahura ko umuntu adategereza kwicara mu biro kugira ngo ashobore kuvamwo ico ari udategereza gukurikirana ico papa wawe yari canke ico mama wawe yari canke ico umuonkle wemera mu muryango yari ariko ushobora wowe nyene kwikorera umurimo wiwawe ugakoresha ururimi nk'uko kuwacu twarihangiye umurimo kugira ngo ushobore kuronka 47,000 ku kwezi ako yaraduze bazane dunkoni twateye imbere twarateye imbere kuri 150 yego salaire de base nuko tugiye kuvugana rero uyu munsi tugiye kuvugana kuri sujet ntituza kuvuga ngo tugiye kuvuga ngo kuri sujet iyi muga tugiye kuvuga ku ma opportunité canke tugiye kuvuga ku mukenyezi kwanza dase yabivuze yabicishijemo hakiri kare ku mukenyezi umwigeme n'umukenyezi tubandanya tubibutsa ko muri kiramama tubandanya twuguruza amakonti yo kubika no kubikura kiramama ni konti ya Bankobu nkuko muko murabibona hajya anye ni konti yagenewe umwigeme yagenewe umwigeme n'umukenyezi aho uguruza konti yawe ku 50 gusa ibyo 50 byawe bakaza barabikungukira hagati y'ibice 7% gushika ku bice 9% bivanye nayo uri kurabika kugira ngo ushobore kubandanya ukora imirimo yawe kubandanya uduza business yawe kubandanya uyivyura canke uyirema gushasha uyu munsi rero tugiye kuvugana ku bakenyezi ba hano iwacu kubera ko niho tuko turakorera ariko iciza nuko Madame Chantal amaze kuba mu bindi bihugu ku buryo amaze kubona imibereho y'abakenyezi bandi bo mu bindi bihugu n'imibereho yo ngaha tuvuze imibereho harajamo culture kubera iraba mu ntambamyi zimwe zituma abakenyezi iterambere ryabo riba frene rero tugiye kuvuga ku mbega umukenyezi muraza kunyunganira mumvise ntariko ndabitumbereza neza umukenyezi kugira ngo iterambere ryiwe rikunde hano mu gihugu iwacu ama opportunité kugira ngo bambe iterambere ryiwe ntirije ku rwego rw'abantu nduvuga uti ego vraiment ngaha abakenyezi bo ngaha mu gihugu iwacu n'abakozi n'abaki eske biva kuki n'ama opportunité babura ni manque ya opportunité ntibaronka uburenganzira bukwiye bungana n'ubw'abandi bahandi canke bungana n'ubw'abagabo bo ngaha mbega nukwikumira ni manque ya confiance nukutiyemera bavuga ati jewe nanje ndashoboye mbega niwe yikumira canke akumigwa na societe canke abamukikuje avuga ati wana we naho wagize ibiyinye ujya mugabo rekaze kuri gukora iki kintu eske nuko bimeze canke hariho izindi ntambamye mbega kugira ngo rero nimba hariho intambamye zibuza zina mukenyezi uwo ari we wese aho usanga ni mu madomeni yose ntituko turavuga domaine kanaka iyi canke iyi muga tuko turavuga mu madomeni yose mbega kugira ngo ivyo bibazo vyo bihari kugira ngo mukenyezi yishikane kwiterambere giza yandiri ry'akarorero ry'igitangaza umuntu yokora iki hokogwa iki Madame Chantal rero ari ngaha anye kubera ko aramaze guherekeza abakenyezi benshi n'ugwaruka aramaze kubona izo ntambamyiza arizo haba hano iwacu canke mu bihugu yagiye aratemberamwo yagiye arakoreramwo nivyo agiye kutuyagira biraza kudufasha jewe nawe turiko turumviriza tuko turigira hano biraza kudufasha urabuti hari igihe ushobora kuba wicaye muri zone ya confort yawe ukavuga uti jewe kizima nironkero 100 twanje kazima nifungurira kazima nambaye telefone ntawe nsaba amahera yo gusuka ego ntawe nsaba ko taxe birakwiye
ukumva umenga ni bon Yeah. mugabo hariho ibintu byinshi tutazi twicare rero twige imbere yuko tumuhija mu mutumireje hari ikintu nibutse siko muzi hari umutipe w'umuzungu ahora interview aba milliardaire yagize na emission na Dangote yagize interview n'umugore w'umu Nigerian w'umumilliardaire wundi wanza kumubuza kumwegera voilà yarafise ibisuko bishaje nk'ivyo wanje mugabo ndetse nivira ati kuriki tutabona abagore mu Burundi ba milliardaire nka kurya anye ashobora kuba ari wa muntu avuga barahari batunze mu Burundi ntabahari bavuga ngo bari kuvuga ngo baziranutse ko basiyoni nyene de non kiki ziza gutya anye mumva ari mukana nyene hadabo haciye hadaziranutse kuriki hatajemwo Gertrude Fabiola Nikita dasta kurondera amazina kurondera bakure Ozi alors nibaza ko naravuga ngo maybe ni problème yo kwisi n'ahandi hose mugabo reka tuvuge iwacu ko wacu abandi bomba bararonsa abagore ba milliardaire batwe ngani baraboneka alors pourquoi gayi wacu bidahari aho umugore apompinga bimwe by'ibisazi aduha kuryo avuga ati yera bafise ibintu bafise ama entreprise bafise ama banque bafise bikwegana apana juste ko ari ADG wa basanzwe hari yabaye n'umugabo maybe abuko yayitanguje irakura ingwara yazi exactement maybe generation yo ushobora kuvyumva yongereje ashobora gukuraho ivya ama barrière nayo nivyo bintu bafrena bagashobora gukora tukabona muri ya 2040 tukabona abagore banyine basigaye barabamira amazina tuje twumva nyene mwibarabara gucana gucya abagore n'abagabo of course bavuga ngo 50 bagore ko biteza imbere ntiturababona kuko tuvuga ati ego vyaraduze twarabonye abagore nabo usanga bari bariko nyene vyandi by'amasoni yacu ngo niza ntambamye nyene tugira twamenye ko ndafise amahera jambo ni gwa mutumire wacu ego wisanzura uvyumva ndazi yego muza kumfasha rero gushira mu ibintu bukebuke nawe yo ikirundi kiracangura atacari kushura ikirundi segenda bukebuke rero d'abord le problème il est réel ingora niyo koko ni vrai ivyo vyose uyu munsi nahari muri business nahari mu vyakazi nahari muri culture urumva urondeye abagore nuzo basanganya ugiye muri artisanat bimwe bito wasangayo benshi ugiye mu kurima mu mirima apana mu kudandaza mu kugurisha mu kugira business no uzobasangayo benshi urumva bari au niveau très bas kandi n'ingwane iri presque mondial ni mushaka iri mondial quasi carrément mugabo umenye yuko muri Afrika le nombre de femmes igitigiri le pourcentage plutôt y'abagore bagira business isumba pourcentage ibindi y'inzindi continent oui ni statistique nziza cyane mugabo inkuru mbi niki nuko naho en termes de pourcentage abagore bari benshi en termes ya cash nayo bafise ni kuvuga chiffre d'affaires amahera bayinjiza ku mwaka oya ni make cyane ibinjiza amahera make cyane jemeruka neza ya 3 ou 4 ans non un peu plus d'ailleurs qu'est-ce que igitangura yo sinzi ko fise rosho kuvuga mu entreprise qu'est-ce que igitangura rero toga n'umugore madame Gloria yegosha Gloria ndibuka yatugisha inama y'abagore bakomeye mu Burundi urumva hava ngo none kubera nta munsi numwe singira mbona umugore aje gusaba ideni ya miliyari ndingandi ko ndatanga ideni n'umugore ashaka gufasha abandi bagore urabona usanga iyi solution yakira mama usanga n'abagore bato ariyo n'indi mu yandi mabanki kubera iki abagore bagomba ari bato cyo ndaza ko n'ingwane iri d'abord culturel malheureusement ubereyo byacu numva zaho zavuye kubera igihugu cyakoze ibishoboye quand même abyo guma bavuga ivya 30% yarafashije naho nituzi abajayo ingene bajayo biranagora guverinoma kugira ngo bature bagira 30% bara telefone abagore ngijana bibaza ko batora barabura bakanga barabashipiye ndabasanga baratora namagara nanduru nishaki musumonze bora abantu naje bo telefone aje sindi ko no kwemera ko telefone wabonye yego c'est ça ni kuvuga d'abord twege mu muti wacu turazi neza yuko c'est pas notre place bitubereye y'abandi tout simplement bagore bose bavuze ngo ni y'abandi zosigaye abandi y'abagabo bien sûr y'abagabo kandi bobo
ça les dérange pas. Hein. Bashobora gutora igihugu, bashobora gutora business, bashobora gutora là, bashobora gutora tous les domaines d'influence. Ils sont tranquilles les gars. Nazo bitura neza. Amatuto tugaruka turiko turadia twenyene. après ngo urumva unarumva Ni baduhaye ni oya. Iyo singwane opportunity oya. Oya nuko singwane opportunity. Ahubwo uyu munsi amapoti y'abagore niyo menshi niyo nyinshi cyane. Abagabo se. Abana abagabo benshi basigaye biga gender kubera bazi neza yuko niyo ba constance igeze. Usanga ibintu by'abagore byitwa ngo ni by'abagore bitwagwa n'abagabo. Ugasanga inama ije kwigisha ibintu by'abagore ikwigishwa n'umugabo. N'umugabo none ko amasura yacu none yigisha abandi ubundi ho abagabo. Abagore bazi ubwenge bariko barisha. Oya. Défense uturi victimiza ngo badufata nabi nta opportunité ugasanga uri kuri victimiza alors que barayaguhaye ntushaka kuyatora. Rega ntushaka ngwana nuko none byagenze gute ko nka kuyitora. Niyo ngwana iri. None bigenze gute ko baramaye ikintu mugabo nanse kuyakira. No, nikubera kuva mu nango. Uva nkiri umwana ndazi neza yuko CV wanje ni iby'abandi. Jewe ico njeje no gukura nize gato ya c'est pas grave, nitize c'est pas grave. Moi, ari mu type yagize semaine passée défense ya mémoire je crois yagize thèse nzinza cyane irekana l'évolution des femmes muri système scolaire. Kuri primaire barangana abagabo, muri secondaire barangana abagabo. Bageze université. Première année bacari au deuxième batoka kurongorwa. Baca bagenda batanga kuvyara bice bidakwa guhera. Vraiment bose muheza 3 bagira bac en troisième année. Ugiye mwaka wa nyuma mufise invitation ngacumi ya mariage y'abagore. No. Bareke bagira mariage. Nabagenzi abo ni ushaka. Mugo none bigenda gute yuko twege turakuranye. Uri umuhungu je n'umukobwa. Sivyo ama wewe on a presque le même âge, ufise maximum 2 ou 3 ans de plus que moi. Mugo onshaka yuko tu m'épouses urongora kandi ufise amahera yo gusuma kura rega utegeza kuri hinzu utegeza kubigira byose. None bigenda gute nukuvuga wowe umuhungu urakura. Uzi yuko ndegeza kondera mahera parce que je dois prendre soin de quelqu'un. Umukobwa atenda kuranzi yuko il y aura quelqu'un qui va prendre soin de moi. S'occuper de moi. On va ya. Donc niho biva. Niho biva byose en fait. Psychologiquement c'est dire responsable. Ego déjà responsable. Je suis dire responsable. Ari undi muntu anjeje ubuzima bwanje. Oh my god. Wow, oh my god. Ari umuntu hari kintu bavuze gitangura ikiye ngo muri Afrika ngo twese abagore barakora business ariko chiffre d'affaires c'est pas grand. And chandiumvira yuko maybe abagore baranka wanka mahera baratinya l'argent sale. Listen, baratinya bati gufata amarisque siko hari umugabo agenda gusaba iyo 1 miliyari atazwe nazo azo yariha akavanga muri bank agenda gusaba rambere uviriza amahera gutyo oye hama akacabwira umviriza akenda gwe carte rose imodoka yanje maye mahera hama nusaka business azi ko gasha guhomba bwanye wose akacavuga ati reka we nta kuronse nagusavye wewe hama sim ya business ni chemo cyambwira ozirazi rero amahera kugenda gusubize wewe yantuzeye cyane ko ravuga ni yemera nkaja mu gasho ivyo ko ravuga ni mugabo ce n'est pas l'argent sale tusubiremo c'est pas l'argent sale c'est une façon de ma risque c'est ça c'est la réalité au fait mugabo ça c'est aussi humain nuko imana yaturemye umva nushaka kuba uri mu mama amufata risque mu bintu byose n'ibishoboka uri mu mama ushaka kubona yuko abana bawe bafashe neza bari en sécurité donc turakura turi responsable les gars ubona n'umuhiri wanyu ton grand frère ni wari plus responsable que lui. Ni wala bihe mufungura mama dahari. Ton grand frère nabigira arabiye muto. Urumva twakuze. Kuvuga na mugore ashobora kuvuga ngo agende gufata ideni ya 1 miliyari atazingenda bisubiza. Yibaho. Nico kitna mu bank justement abagore barabadishwa amadeni gusunda abagabo. Kuri liste y'aba mauvais payeurs udosangaho abagore babiri kuri liste y'abantu ingara. Tu vois donc nibaza yuko peut-être une raison yuko sanga ama chiffre d'affaires kuko ziya muri chiffre d'affaires zininza abagabo harimwe ama risque mesha hano yavuze ngo hewe ndazi bihombesha amanguri ibindi mafu ariko peut-être abagore twe turi muri yo turaharura turagira ibiharuro on calcule. Uratse ikindi naco nibazaga Dacia uriko uravuga ku budandaji bw'abagore aha muri Afrika igituma nibaza ko badashira benshi ata amafaranga menshi bijamo n'umugabo yamuhaye umutahe uyo mutahe yawumuhaye kugira ngo ntiyawumuhaye kugira yiteze imbere abandanya araba neza umuryango wiwe nukuvuga ngo amahera kuramo
mu mutwe wiwe ntariko arashira imbere guteza imbere akashira imbere kuronka ejo c'abana bazofungura ya kinda On se contente de très peu. ati kazima okay naronse udosi umutahe twambara n'abana twambara umugabo ari satisfait na satisfait umugabo Ego, zone de confort irarenze en fait. hariho akantu mu mutwe kaba gakenewe ko kuvuga ngo ndondere iyo nzira twame tuvuga ifu kumenyekana abagabo baragafisa ku kantu ndashyize mu kabare bamenye ko nshitse nzanira champagne ngendera akamatara wandika ko n'izina hamacamo amahera abaservere kugira ngo boss wanje hama nyene menyekana ndijo kintu kitakurimwo dès le départ kugira utangure business 0 km nk'uzovamo uzovuga ati kazima abagabo barafite n'akantu ka competition genre nakayubatsa hotel nanje reka nubaka iyindi Kandi positive. kubikora ni positive aussi kubikora uradugije izindi business takubuza shimwe gafeza kubuza amafaranga yawe numva umenga birumva ibintu vyo kuva mu bwana hasi hasi biraboshe gutya mu mizi biraboshe umva twariye ko abantu bakwiye gukuraho mu ntango yo kumva ko c'est vrai tu es une femme mais urafise ubuzima bwawe d'abord urafise amaheve urafise ahantu wifuza gushika before yuko uza kuba umugore wa naka wowe d'abord urinde kuko ni waba uza kuba umugore wa naka utaratora ico urico ubaye ombre ya wa mugabo wawe nandi cienduha frère ikindi kintu nibaza kigoye muri Afrika nuko abagabo benshi baratinya abagore bafite amafaranga chérie muri Afrika gusa aussi mugabo nibaza ko ari ahanini muri Afrika rero aho kantu rufite ko bakureze bashaka kuza kuba umugore wa naka ugaca bumva ko niba nk'amafaranga azobura umugabo bashaka kwefera gukora dukeya reka nkore duke sinzobura umugabo nundi y'amabanki ari culture hari usanga ari mu mitwe yacu uvuga ati ntazoronka abazoba wamuronse naho dufata babarose bikoye ucuba bavuga ngo umugabo wangu ni kanyange ucuba umugabo ntafise ijambo mu rugo rwo kubera ko umugore afise amafaranga mais n'ivyo bintu bizohera non, faut pas être désespéré. C'est soit tu choisis en fait. Mais baragoye guchoisir. Soit uraba umugore afite amafaranga atagira umugabo. Cyangwa uraba umugore wo mu rugo atagira amafaranga. Ukora kimwe muri ibi. cyangwa uraba amagore magabo cyangwa kuko zakubwira igituma nyibuka amano darusha mwebwe rero mufise abana b'abakobwa bitangura mu bibigishe kandi usanze je namwe n'umukobwa mfise okay uzomuronka naco mwizina rya Yesu amen niko najugomera ubwise ikintu kimwe shembo na vya bindi dushire gatoya muri business ku ruhande uje byo kuvuga ngo 30% ngo abagore mwije kwitoza and so on mu ma période électorale tugiye mu manama je fise association ayuja muri projet nka projet yuko ugenda guhamagarira abagore batore bitoze oh my god akubwira none kugira uronka abantu bagutora kugira uje mu manama si ibintu vya 7h 18h ibintu kuje mu kabare mukicara mukagira imipango gushika 23h nibiki hamukava kuri ukaja kuri uyu ona bijya bintu ni kurondere electoral bwati mukavuga ati ngahe nyene akarere gapanze nuku si ibintu ugira ngo donne vere ngo mubiro ngo amucu utahagise tere nka kujyanye ku mukozi wa leta umva nibishoboka none wewe ukora business udashaka gufata rendez-vous le soir ugomba bigende ushaka kuba député gute utagira campagne kandi bisaba kugira umutima ugumye kuko bazovuga ko bagabo muko muragenda campagne n'abagabo bawe mujyamana ego no udafite umutima wakira shuvuka wabivuye ugatinda nje kurajyamanye n'abakora bishaka kumutwereka n'ibihebe nico bituma sherine ko ndavuga nti iyo tugiye muri izo nama zo gusensibiliza abagore kwitora no kwitoza bakubwira obstacle cumira ngo cumira barafise rezo tugatinda baba bafise rezo ucubura nk'umuformateur ucubura hanyuma umuha yes ukavuga none aheba umuryango kundi ababishoboye muzi imbere basitiraye tubatore nta kundi c'est trop triste kuko uri umugore uzi ubwenge fata nk'iyi yabari ibinyene nk'ivyo Gloria yavuze ati je ngiyantanga Emiliard ubu nyene ndashaka abagore 5 baze ndabagire kuri interi ya 8% anashaka kandi bazompa ku kiringo ca 10 ntumbaze naho bo bivuga ivyo ukumva yuko dasi yaje muneze nti eligible ndazi ubwenge ndazi kujira amahera ndazi kugira ikindi ako kumva yuko bitokura ati amahera nkazana muhira agenda gute si wowe uyajera mutumire la DG ya la Banque des Femmes kuna mu bihuha bavuga ngo les comment les 100 premiers crédits qui ont été donnés muri BDF c'est pas aux femmes quoi
niyo uriko uravuga effectivement Abagore y'abagore. yego umva non no les gars là tout fait baragize ibintu kugira ngo batoroze ubuzima bwabo nivyo tumenya d'abord kandi abagabo bararinda bacavuga hewe zana ayo mahera shanda yirinda naje dushofasha abagore ni wayajera yazana urumva kandi rero usanga umugore hari n'umugabo avuga ati jewe nagusabye ariko ukitora amakosa ka shiri basi akira basi nka 500 million je nkoresha 500 million kugira ngo ego sindafise umugenzi yashiye aronka akazi yambwira ngo chante urumva je umushara wanje 60% z'umugabo wanje Qu'est-ce qui se passe ici? Kunune irigaye master nagize niwe yabirishe sishaka yuko yumva ko ubona musu mu mushahara ndagusavye. Regala bise yabirishe kugira ngo uhembwe abashaka kubaka twaragize shwa urumva oh my god kandi umvere ko abantu bumve yumveze gutya we gumukuvurema ndakubwira aho bigeze tuzokurera abana urumva ukasanga ntibigira atose dawe ikintu kimwe ari twivuga abagore tuzi ubwenge bla 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 basi tuzi ubwenge basi twitwa ngo turi muri class sociale y'abasirimu twatahuye zare nitwe ngo twari dukwiye guhindura ibintu canke tutameze kwivyo uvuga ngo nireka dase wo umugabo yokubwira ukemera kandi wagize master bla 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 ugasanga ukacumengo quelque part nkajya abagore bato mu vyamwa nibiki bo bashobora kwemera cyose mais c'est pas le cas en fait wati ko abagore b'ivyamwa kugira ati amahera yanje yo arasara ahubwo yo yakora ko twokwicara je nirwo kuzuba ibiki nibiki umugabo avuze ati nanje ngiye kugira amatafari nibiki hamugora agasuma nibiki ayo nasayikiye ndiko ndagurisha ivyamwa nayanje peut-être ndogurira abana nibiki ugasanga ivyo ngo 60% umushahara wewe ntavyarimwe na gato cyo gituma twatanguye tunavuga ibi ntibiraba domaine imwe oya kubera ko hariho umugore atwara ibanki kanaka mugabo umushahara wiuje ubaje par umugabo wiwe malheureusement afise abantu ajugumiza ku kazi abagabo atwara gutya mugashitse muhiri wiwe chini ya ulinzi amahera yiwe si yes Chantal rero natubwire vraiment cyane tubwire hakurya y'amazi wabonye hari ababikemuye cyane no so côté business abagore bafise amahera ahandi barahari nkena fe muri Afrique de l'Ouest bana Benz barazwi n'abagore bafise amahera cyane uko ari culture yabo right ego kuri culture yabo amafaranga c'est pas un blocage de toutes les façons ego mais ça veut pas dire qu'elles sont plus libres. Muhira bacha ikinyo ya ulinzi mugani wawe ça c'est certain. Mugabo quand même je ndibaza ko ari ibintu bishobora gufasha gambe ni education tubivuga no kuri varimo vyose naho abagore bize nabo bariko barakumira sisa mugabo varimo vyose le pourcentage il est quand même uraje wize abali plus tranquille basi umuryango wabo ari plus que abati kubera wewe none mugabo afata nabi kubera avuye hejuru shingire ibintu jiwe ncana hacatanye wiwaje j'ai des rêves à vivre et je sais même que j'ai des rêves à vivre kubera abantu benshi batazi ko bafise rêve abantu benshi bazi yuko narahejeje naravyaye rêve yo kubona umwana et c'est tout voilà ega kubisanzwe abagore benshi malheureusement umenga diplome yabo nukubaka ego diplome ikomeye cyane nukubaka nukuvya barahejeje ufise umugabo n'umwana cyane mwatuganye yabivuze ko ibaze ko ntivyibuka kandi ivyo ngira twiga nka 3e bise durare ndabavuze ngo yamuswahili kazi ngo mekisha pata diplome ndafika naho leo unifika naza alafu nishinda kwensha maliza kandi niko vyagerageza ku bana bane eje secondaire aja kurongorwa ubu n'umugore mu rugo nta kindi malheureusement biriho mu mitwe cyane y'abakobwa birababaje mugabo rero education ego ni kushuri mais aussi à la maison umva aje batahuye neza yuko ivarimo byose uyu mwana ariko nokizovamo voilà ubu c'est de plus en plus prouvé udafise umukobwa n'ingwane yawe kubera ejo qui va prendre soin de toi ce sont les filles qui prennent soin des parents à la fin c'est pas les garçons bariko babitahura baca bigisha bose ico kimwe mwese baca barera au niveau bikenewe mugabo tusubiye professionnellement ibikenewe nuko ivyo nibaza nuko il faut faire plus de compétition entre femmes mais après il a fait c'est du vrai et du faux
de toutes les façons. Ni ukuvuga uyu munsi quand je lance un recrutement vuga ngo ndakeneye amachandika la fameuse phrase les candidatures féminines sont encouragées il va moi bose ndabagira ukuri naronga 5 personnes bashaka meilleur baje pour passer interview je suis sûr qu'il y aura 4 gars et une femme sinzi ngene bigenda sinzi ngene bigenda bijyawe nuko shikubu birananiye birashafusha nishobora kumva mugabo that's fact ndavuga fact and fact yeah ni fact kabisa mugabo ari umunsi shavura ari umunsi vuga ngo no change shavura change na choix fils il poste les gars fils namaze kurekruta fils projet à 5 personnes namaze kurekruta 4 bose n'abagabo tegeza kuronga umukobwa qu'est-ce que je fais chara ce recrutement ngo ndakene abagore gusa kandi uzobaronga kandi uzoronga beza donc so we should abantu ba recruta bari bakwiye kwandika gutyo rero dushaka abagore gusa ugize ikintu cy'abagore gusa uzobaronka kandi uzoronga babinda kurahi mugabo uranse ikintu kiri miranje ego uzoronga abagabo basumba abagore misi yose cyaba batinya kuja en competition n'abagabo du coup sinzi ko batinya sinzi ko bari paresseuse il y a les deux hari abangaba batinya mana je ngide kuri kibazo yo ujya umuntu ko yabonye ati yambaye ikoti iki nibiki maybe uwo muntu mu mutwe aragaragara pasteke wowe uri ngaha onye urabizi ariko urabonye sinza gutoka reka sinimara amaze no kumara amaze kambe ndagenda ndakuramwa akarere alors que peut-être wari ku réussir on va holama byose ariko yimse ngo nabagore gusa kakanu dupingana abagore jewe muri bajya abagore reka ndakwereke je ko atamugore ashaka kuja hejuru uca uvume nguri aga competition entre femmes gender ko atamugore asuje ubwenge ngaha anyi bujumbura bla 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 ariko gusa abagabo kakanu ka dufise kuvuga yo reka singe gaje sinza ahantu ngo bujuje butangurira ko deja mu ishuri naho nyine buri mu competition n'abahungu abambere nibyo yavuze ngo kababatuka uwambe none ubwo buje ubwo kumva ko utaza kumushobora mwarakuze butangura ryari buvahe butangura aozi en fait ukiri mutoyi ego ntaco bitwaye mwese muriga twese twakuze tuzi ko umuhungu n'umukobwa bariga twe twakuze muri iyo ntuze abakobwa biga muri generation abakobwa biga mugabo mu mutwe tuzi yuko umukobwa niyakura azobeshwaho n'umugabo niko barero niko malheureusement turezwe niko twarezwe rero nahacu ho kubihindura no kuri aba bana bariko baravuka genda narusha oh my god nico gituma no mu miryango usanga ugiye kurongorwa bakubaza ninda gutwaye ugiye kwande ugiye mu muryango uyu niba nabanza kuraba uwo muntu ko azoguha amahoro ko uzobaho neza uzobaho neza ko ufite amahera afisi niba gushira mu mutwe ko uzoronderana cyangwa bakubaze niki ugiye mariage urafise akazi ko kugira mariage urafise amahera yo kwitunga umugabo akazi ko cagahera baziko umwana agira mariage ivyo rero ahubwo ngaho aho dasa arakuze ntamaze gufa bijya ugira mariage uzobaho gute ivyo rero navyo batubwi benshi navyo bahagarara nta numwe abo ngira ni apana 1% nikirinde 0.000%. Hariho abavyeyi umwana wabo bagiye ati ngirangire mariage bamubuza bambwiye ati ugire mariage niho ugiheze ishuri urakora uri kwa mama iganira perpète Gertrude wa psychologue abana barabankira ati ntuvaha ujahe urafisa amera yo kuja mu rugo wewe icara ngaho ndaca kugaburira ntana kutufira kwigurira ugije kuya mariage suko twe dukwiye kuvuga gutyo ukumva ati ewe I should kuba mfisa amahera yanje basi independent gatoya imbere yo kuja none nibiki none ndakugiye yuko ya mugabo nazofa ndakugiye yuko ya mugabo azuguma afisa amahera yose numwana wundi muntu kuri gati dufata charge yawe urinde wewe nuri incompétent quoi turagira ubujuju kweri kumva ko uronse umugabo cugira ngo wenda aronse ubuzima imana katika ati zavre reka ndabereka ahandi hantu ho tutakoze ego umugore araronse umugabo w'amafaranga wagiye udakora mugabo yari opportunité yo gukoresha ayo mahera y'umugabo wawe kugira nawe ushobore guteza imbere akwemera
hariho n'abatubikwankira ya ego umugabo ukaja wicara ukajera ayo mafaranga ntaco mbuze mfise imodoka je ndaryama nkavyuka nkaja gutwara abana kw'ishuri hama nkataha nkagira iki uricaye uratekanye urasasagaye frere kubera ubona amafaranga y'umugabo wawe iyo hari ikintu ninde yakivuze nawe mu pastor Athanase sinzi nimba ari we sinzi nimba ari undi muntu yavuze ngo urazi ko abagabo bacitinga intellectuellement genre ana nkubu afite umugore mu nda ameze nkuko oya hama arakeneye umugore nawe bagira abagore nawe ego ugasanga ntawe ukurikiye ko kuri mwiza ntavye umugore we ko umugore atari mwiza ahubwo mwaganiye yumva hari ibintu vyumvira ugasanga umugabo ntiyafise mind yo gucitinga umugore wiwe bikora ko aciye ahora n'umuntu avuze ayumva anyene avuze bera mu compresse kuri se ugati rero nta kuntu none ejo duhure hehe none bigaheranga ugasanga umugabo asigaye agucitinga aho nyene ariko tugende buhoro se yatwaye uwo mugore abona ko ari kiwerewere ko mutwaye ifa ariko arondera umuntu w'ubwenge oya amahoda yaje umuntu abamuhira juste ataba ashaka kubona ko ya culture yacu ivyo barashobora n'abagabo nibaki banashobora barabumugore ngo mubwenge bwiwe ukumva babakeneye umugore wo kubaka nta ivyo bintu ntibija barabubaka voilà abagabo avuga ati ndashaka ashaka guhura n'uwo mukobwa wundi afite ubwenge pax atari karamurondera amubwiye muvuganye pose change osirega ariyo evolution professionnelle ntubagire aussi yuko twagize mariage twese turavuye kushuri turacari à un certain niveau wewe rero urikura cyara donc ututakaza umwanya evolution professionnelle yawe yagenda plus lentement umugabo arikora akura professionnellement none akoze professionnellement tu n'es plus à son niveau wewe utarikora akura voilà il faut arondera uwundi muntu ashaka we nta kintu kimubifise et ça c'est tellement abagore nimuze muratubesha ngo kuvyara bituma ngo wicara twaravyaye dukora nikita marukwetse ngabagarutse mu kazi leta yaragarutse nuko ko bagora zabarabigira excuse ngumva ko naravyaye ngusa numva ngo sinkisha gukora ni Imana ibarinde iyo utamugabo ufise yagize ikibazo yabuze akazi yagwaye yapfuye umwana uramushira muri gutya uramurira passport ukavaje ukaduga ruguru ukagira iki bya byose ni genre iyo ubonaga hariho aka marge do muzeye do maneuver be like oh nibikunda abasha kuri oya rero abantu muganda turi n'inebwe hari izindi dosiye duguruka ngo twe genre byabikunda no kwabishobora ego adversité ha innovant ego merci ariko mwana kandi ko turavuga ibintu by'amafaranga menshi bisazi ayibona hahandi guha umuntu nka 1 milliard apakapana emira basa nka 5 millions 50 millions barakagute genre ufite mariage reka ndaguhe inzu quelque part urabibona abantu babigira kubona mpaye inzu kandi kumva ntabikoze arushe aha ni habuze umuntu azotubwira muri commentaire ngo muko muragumura bako kugumura abagore nta kibazo mugabo nimugumuke vraiment mukora kubagumura positive des fois rigabe bikeneye ko habaho revolte c'est révolution kandi c'est possible yo kubigira positivement c'est possible yo kubigira ça ne veut pas dire que uzomukubita umugabo cyangwa uzobagira abana non ça ya abagore niwotskona kubeda mugeze kwivuga abagira abagore bafite amafaranga basuzugura abagabo babo bashaka kubaja hejuru abo bagore mwaratugire nabi nimwe mutumwa abagabo badashaka turondera amafaranga bakora ko bazi ngo turondera amafaranga atadusuzugura abagabo c'est pas vrai je nibaza ko nivyo niko byarabaye ntihandi ngene umuntu atabamenyereye ikintu kimubayeko kandi ivyo vyoba ku buntu wese no ku mugabo wese ku mugabo birashika ega abagabo ni bakora amafuti gufunga bisi yose nibo turiko turavuga cyangwa kuja kucasinga justement voilà c'est l'argent raba ruguru bagize imiceri yego rejeje imiceri campagne café kasi mo basiga bari hapa par contre ça sinon c'était connu musi bari hikawa ruguru yo deuxième femme n'umugore yarabizi ati yo azogaruka nka dans 2 semaines ajya mehera yaheze afite umugore hano quelque part ngaha anyerwa nene ko kibaciye babigira ko ari ijuru rikorotsa ari umugore nawe abigize erega bashimvuze batako bagore n'abagabo nabose n'abantu kugira umugabo ashaka gutrepisha n'umugore ashaka gutrepisha parce que abagabo ntibatahura turi muri société patriarcale nacone kirakonta cyane gose kiri hejuru abagabo ntibatahura iyo umugore agize the same thing exactement ngo ntibashaka kumera ku gikombe bonyene basutse
Nicyo gituma hari abantu They don't bavuga ngo want. ababonye umugore nk'ubunye ariko atrendinga pour des mauvaises raisons genre yakubise nka ku muri banki yagiye atwaye nka 5 miliyari hano tuvuga ngo yes ngo women bagize guta ngo Millfield ngo urumva ni muri Millfield agatika ati donc abashaka kuyatwara amahera mukayacikana maybe show kandi ntwazomwive dokumvuga ko nimuziko fye ageze he tike y'indege yagiye kera musigaye muri vugana yagiye kera ujye gusinezi ko n'umugore bikora kubera iki kwa twimvira nyine ko ta mugore akeneye amahera menshi numva abantu bavuga ngo usabye nk'ubudi muri interview sinzi ngo warashaka dasi akenshi baca bavuga ko ari umugabo yagutumye yes avuga ngo ushaka cyane kumwe ngo ugafite umukomplice w'umugabo nta mukomplice w'umugabo n'umwe umugabo we asikaye ameze gutya mu muhira ati yagiye atari n'igihe umugabo ashaka kubikubwira maybe ashaka gupima agasanga waramurusha rero ati n'amakuru professeur ati yo nariko ndafyina wace bigira seri ugiye muri interview hari abantu babivuga ibyo bintu ugasaba amahera menshi hari abantu bipermeta kukubwira ayo mahera yose ushaka kuyakoze iki ayo mahera yose ushaka aravuga wewe urasavye amahera yose yiki mu barundi peut-être ariko mubabazi ko uri umu expert uri umunyamahanga bafite ico kintu cyo kuvuga ngo abanyene niyo bamenyereye n'abarazimvye umurundi kazi bazi mu gihosha asengera kuri monsiyo ukatugenda yego kuyurundi kuvuga ati jewe kugira ntanguri iyi post nimiburi imezi 5 naho nyene kugira twe no ni make ko ari abantu baronga 10 15 20 avuga ati sharika basi tutatangura kuri 5 ko ndabona peut-être entreprise yanyu ntihagaze rakanguka kwa Maria yasavye ko yakoze madame uno nurazi ibyo ngiye ndakoze ubavuga jana umugabo warafite imodoka nivyo umugabo cyane nivyo umuryango jewe naje kubaha umutwe wanje n'umwanya wanje tuvugana pana ko undaba nka mukanaka nk'umugore nka bagore beza we need money and urazi ikintu kibaje nuko hari umuntu aba yumva afise uwo muriro we agacinya c'est vrai twese dushaka kuba abantrepreneur mugabo hari umuntu afise umuriro avuga ati je ndashaka kuba kino yamaze gupanga amadiri yose amaze gupanga amaplan ko nazo biga n'abantu bazomufasha mais ugasanga ntavya ko twara ama barrière bikore kubera ko bizaje kuba twese uruka wa mugore wo muri Bible bavuze Shira ni Shira n'umuntu ngo avugwa gake muri Bible mugabo yubatse igisagara avugwa rimwe yubatse igisagara baze muri iryo myaka yari avant Jésus kumva umugore yubatse igisagara bitatu amavira atatu ari umugore bari ibintu birenze ntazwi avugwa ngo rimwe gusa muri Bible Shira ibadije n'abantu abagore muri iriya myaka deja tureke na Bible twara abagore benshi ibi bintu by'ama invention bahaye Nobel n'ibiki usanga ari umugore yabikoze découvert hama akaca biha umugabo kugira agende kwipresenter devant le parterre y'aba savant bakavuga nica bien tumwandike yuko ari ntuzeya kigide Blaise ariko Blaise yakizanye gutyo nyine agati murabona iri tara nuko rimeze mais derrière c'est une femme qui a fait na uzofora mubonye yanditse kandi wanashaka ntibana kandi uwo mugabo c'est pas ngo bagize ku ngufu we nyine agati kendo sinoje imbere y'abari abantu twarikorewe ego nyine we need money but we need money kubera ko hari ibintu Imana yabahaye amakapasiti Imana yabahaye twe itaduhaye by'inguvu ibintu vyiki ego ico gihagararo nangico nyine kirakenewe umuntu ashaka kuja côté de toi mais kuri kino cyo mumenga ni wowe ucushira imbere alors kino uri imbere wewe naje nyuma yawe niba ari umuntu aza kugusutena ni sawa ni bon cyane mais ni ide yawe ni by'iwawe ni ubwenge canke reka tuvuge ibintu tureke tuvuge by'amahera gusa uri ahantu mu irigara genre ahantu mwicaye murateramye et puis toi tu sais un truc yo sujet urayimetriza de fou bariko baravuga umugabo ariko arihenda ari umugabo wawe quand même yari umugabo uranuma cyane no mu bandi canke urumva yuko wobasomesha ukababwira do A a Z ivyo rero bigenda ukabaraba abantu ndabambika ibarano naha oya sukambika ibarano muga ari umugabo afite ico kintu mu mutwe bayagimaze kukivuga kera muga nanje ndaharira yasha ndahaya nabi rero ariko kubandi bagata n'uwawe
sinzi aramuha aciye acika akabuji aramuha rero tuze kugenda hano namubikira aramuha nukuri umva nukuri kubera ko rega kujya kuntu muba muteramye usanga ufise n'ivyiyumviro vyinshi ubwa bukebuke nyine kuko rero uvuga ati ico kintu sico bashavuga bose moi je me dis que bivana n'umuntu kweri hari umuntu bavuga ati jewe ntabivuze sava ntaco bingize ntaco mpomvye none avuga ati ntabivuze ntamwe nogera ntabivuze bino bintu ahubwo nogera ndiko ndivugana mu barabara wamye yenda bisohore kuko just avyumva bamavuga ngo abagore turi emotionnel just neza ko hari abantu bari emotionnel kurusha abagabo kuko mukosore kuko je nkosoye nditwa ngo ndi super emotionnel dans le monde mondial ndavuga okay okay maybe ni hands umugabo mukosore kabiri rero yavye sisuko yari on 95 yari muri nuze imbere y'abantu cyukwanga mu bantu nagututse nagukosoye ikintu uko wihenze atari 1000 personnes ari 3000 sawa yewe guy udorata kugira ngo inzoka igira umuco mazu dutahe baya mu compte dije shaka kubwira abagore ko kino kiganiro mufise imiriro mufise ama initiative please niyasohore ngende buhoro ni abantu turakeneye model turakeneye model turakeneye abantu babishoboye barahari mugo on le connaît pas je ndavuze yavuze si on vous dit compte moi 5 femmes millionnaire basi kana milliardaire basi Burundi ndakurahiye ko tuzotuzumara isaha turiko turabaronda gunaka abagabo yo twaravaga none mu batubwire basi mu commentaire hama tufume tuwarondera twe tubarondere batubwire ama histoire yabo ari inspirant parce que moi je me dis que n'abanyene bakeneye kusora ama histoire yagira babura aho bayavugira ni bashaka ni ushaka mvuga wangu ashaka ntibashaka abandi bagore ba miliyoni n'abandi bavuga erega kandi n'abagore turaba intamamiza abandi bagore bagenzi bacu yes ko ndaza abantu je mvuga nibyo umuntu arafisa ngo amahera ndibuka ndiko ndabwira mvuga ibyo mugore je ndamukunda niki niki ugenda mu buzima kiba mu ngaka umva acazura ibintu byo umva ngo mugabo yaramuhaye ngo none yarahaciye yego ni sezeni none ariko warayafise ntayafise that's the question apana ngo ho yakuye arayafise amwanditse ko ni wi uno uko je y'umugabo bazirana na basiyoni namwe ntimuzi peut-être ababishekse kuko utavuga ngo weka ngo na marasiyoni ngo ndazi ko yako kuko utavuga ati ukabona umuntu dufate akarorero umuntu ashona azwi avugwa ukaba umuzi ukaba umubona wowe uriyo kurikirana iyo yaciye kugira ashike hariya ahantu kuraba ivyo yagize kugira ashike hariya ahantu uri kurarondera iyo yakuye ayo mafaranga nico kikuraje ishinga abikurana kujya uri kongera le process akuraba kugira abantu wone ufise tonto wone ufise abagenzi ndakwereke naho ubimenya kufite kumenya ni kimwe no kubimenya bikajamwe imihari n'ikindi ndavuga ati okay ni Efrem yamuhaye sawa none hari ico waramenye ko yamitiple parce que abagore baronka nayo mahera ata education financière bifiti c'est pas la question ngo yamuhaye ntaco kuko ibimenye ukavuga c'est bien ni ujya yamuhaye yakoresheje rero gute yagwijije gute parce que kubimenya nta kibazo kuko nta sahantu tugenda kuyashikura urano muri banke n'umuntu aba yaguhaye uzokwishura ideni si deni uzokwishura motifu ngo baguhaye ni deni baguhaye ahubwo uvuga ati wayakoresheje ikintu c'umumaro yarakuvyariye ayandi wararishe iryo deni oya ngo zibo ntigire ngo bijyanye byose ideni nakayimuhaye sawa arayimuhaye uburo ariko arayikoresha muri kinzi bona ufisiki nashira abantu bose babakaka abantu bose barakwanka unakiri babakwana babakana nukuri abagore turafite imitima mibi mugaje bavuga imitima iva ku cyambere ku bukene iva ku bukene bw'amafaranga n'ubukene bw'amayide nivyo uratera frustration gacuka umuboro menga n'undi nkavyo yogira canke ego baritre unandusha ubwenge ngo ndusha ubwenge ngo nuko ngo nakamu sawa uje ngo nikubera vyana ngo naciye mvyara wisigura deja kubisigura yisituma n'ibikene wisigura kubera iki ngo nikubera naciye mvyara ngo nandi urya ntiyari kunsumvya oya ni mihorere ntiyari gushika hariya je ntarahashika bigasaga ntibari nakubwiye ngo uragakira sawa uragakira nawakoze ikintu kizima umuvyeyi
kandi nta n'uwarakubwiye ngo ntayo ufise aho kubwo mwumvise ngo uzishaga afise amahera uzishaga ateze ngo twaratanguranye ngo twarayererana mibarabara ngo muturondera ibiganiro kugira ngo ni kubera gusa naciye wewe waciye ujaye Ngozi bajya gutenda kazi ngo muci bitoki ngo kumutakura kagenda n'umukambara mwe kuri poroto yego narahize none sawa we ninda guharirice reka tuvuge ozi ko afisa amahera ubunyene tumuvuga ubunyene wahantu ageze basi nawe urayafise basi nikira urayafise jana babwira abantu bashifuko basi ko tugira jalousie positive ati simba ndamubonye Chantal umunsi turahuye jana narinze nantweta mugabo nkumvuga ati ndashaka kumera nkawe aratesa nkawe ndashaka kumenya ibintu akora bikora gute uragize ngana kantu gashavuka kuje mwokora kuko ari umuntu ari hejuru kwifuza kugendera mu birenge vyiwe n'abasugira ahantu ageze niyo turiko turavuga le modèle apana turavuga l'exposition de modèle kandi jana bavuga ati aho kugira jalousie négative mvuga ati yarabishoboye Chantal donc nanje ndabishobora kubera ko afite abiri nkayo je mfise ndafise umutwe ndafise amaguru donc ndashobora kugerageza kwiyumvira ukuntu yabigenje kugira ngo nshobore guca aho nawe nyine yacanshaka kugira aho yagenze mais urumva ugiye kubishiramwo inzigo d'abord muje navuga ndizera Imana iraye imitima yo muntu avuga ati umutima wawe nubwo yifuza gutera imbere kubirondera mu buryo bubi ufuza gutera imbere ko bande gushira hasi undi muntu uzokwa mukura zunguruka aho nyene inzigo uzokwa mukisha umunsi uzohere wiyahuye nukuri nze kwibuye ngaho ifuko abagore twinspirana no gumuha kuvugisha basi murabe ca kuri umugugoringa umati Chantal yakora ibi yatanguye gute nubwo atonamvugisha haba akwigireko tubigireko abantu barenze wumve ko si yabishoboye nazo bishobora umunsi umwe hama onve ko urundi utera imbere uzo gutera imbere hariho ba Chantal gusa hariho abantu batanu canke 10 gusa bateye imbere ifuko twese tuba turi benshi muri iyo domaine twateye imbere hariho akantu Ozi yavuze mu ntango akaravuga ujya mu milliardaire yarafise ibisuko by'amarupuse nka yacu ngaha anye turafise ibintu byo gushaka uje bakumakiye bagushirako amalashes ingohe zimere gucyanye ugenda umeze gucyanye mu gihuhusi cyo mu muduga wawe werekane yuko ufise oyasha amahera se hajya bavuga ngo ahari ntavuga nukuri si hajya ariko aravugira c'est ça navugira ngawe nagende kuvuga muri bank nagende kuvuga mu gutanga kazi mu banzi bagore nagende kuvuga tubonye amayisini y'abandi ari ngaho uze barakumviriza bandi ko wageze amalashes agera hariya na mascara ya bleu hari ahantu uzo kwinjira bakagutegera ku muryango ati twatwiye ngo rero ngo ko usa neza ingo wewe kusa neza tuguha amafaranga ntikibaho ndabo bagende hafise umwanya wo kwiyumvira ku bisuko no kugira kwiyumvira ku biki byose bari busy no kwiyumvira umwanya asa nawo baronka industry hariya mbega hari umukozi ahejeje kugwa mu kimanga ndakigura ndamukureho gute hariho continent je kugwa iguye muri Tanganyika mu mutwe hari ivyo by'ibisuko ni wowe ntufite bishobora c'est très kona yuko azokura agapfa yari gushobora kugira ikintu uravuga mana abantu bapfusha ubuzima bwabo ku isi hari ikintu batubwiye ryari bakatwigisha bavuze ati umuntu wese aza kwisa afise purpose y'Imana yamushiriye ko parce que ikintu cyose Imana yaremye ubukoko bw'ubufumi barafise ikintu mariye isi uyaga arafise ikintu maze tani kirafise ikintu madoko nawe deja Imana yakuremye mu maboko yayo ufise ikintu kinini yagose kirengeye burya bufumi Imana yaremye rero uyu baye utazi ikintu Imana yakuremye kugira ngo umarire abandi bantu ngaho kuri iyi isi uri kurata intumbero y'ubuzima bwawe rero hari igihe Imana avuga ati wewe Dacia tu es là parce que abagore ku butere baragukeneye donc Imana yakuremye bwa hari abandi bantu baronka ico gufungura kubera ko Dacia ahari hariho umuntu avuga ati wowe uzo umuntu akomeye milliardaire kubyo hari abantu bazokugira ko n'abanyine bagashaka gukora utuntu twabo me uricaye ngaho urabiryabitse muhira kora kuvuga ati je sinzoronka umugabo nakora ibi bacu badashaka bavuga urya arishima urya ntakiramukanya nakigirante Jewe bari yakire nta ndamukanya bari yakiriye ikintu kimwe deux choses nibutse uri kuravuga ibyo bintu first of all twese ni effectivement nitwamagare ko entrepreneur twayikivuze oya twese abantu bose kuravuga ngo umwe wese afise ikintu umuhamagaro kuri case hagiye n'umuhamagaro ni wakira abantu neza ukabatunganyiriza ibintu vyabo n'umuhamagaro kuwukora neza kora ibintu byawe nk'umusi wa nyuma wawe oya bibiri vuga ngo n'abakora bakore nk'abakorera umwami wabo mwijuru nukore nk'abari korakora ngaho gusa hari ahantu
mpemba mbwira uko urakora ikintu cawe neza ngaha kw'isi donc il faut ko abantu bumva ko aha iyo feed yose urimo it's a ministry ari mpamvu uri ngaha bikore neza niba ufise umuriro wo gukora entrepreneur ikore umva ndakubwira ico nyene ndavuga nti bo twese nduhamagare ko ba entrepreneur ushaka gukora ahantu ko twese ninde ukora akazi k'uyundi finalement twese dushaka kuba turi ngaha you know ico ni kipi ushaka kuba ufise akandi kazi kagakora neza kandi kagenda neza again abantu twavuze ngo wavyaye none nivyo gusa ntimutwumve na je ntimunyumve nabi ndavyivuga neza ko nagenda ndeco kintu kuvyara n'umugisha c'est pas ngo none ngo amazi ko ngo waravyaye gusa gukuza umuntu anetwima ukamukura munda agakura akabikintu comme une maman oya twanse ko kiba excuse twanse ko kiba excuse mais nawe nakazi karuhisha ahubwo ko kambere karuhisha ko mahero avuga ati you know what ndagize pause no munsi nta ndugaye butike ngira ngende kuruhuka et puis basta nzogaruka la semaine prochaine natuje ariko umwana nturuhuka umwana n'umubwira ngo ndagize pause ngo mbagara ngo ararize cyane vraiment ngo ubonye ushakurire cyangwa ureke je ndagiye wacha gutelefona nibikunda umusigiye nde ko naho umusigira ugumuvuga ngo yari yagize ikintu urumva donc rero nakazi karuhisha anashaka nabyo niwumve yuko twase kuba excuse mais twabisemwe amazi nkwaje maze ngo oya suko nacho bimaze mugabo ni ibintu biri naturel ego en fait la norme nuko umugore wose ategeza kuvyara c'est une évidence on va uyo ndushaka kuba abantu bari évident gusa faut dukoresha twatundi rero quel est le plus en plus yuko wabaye mama mwiza c'est normal c'est normal nico gituma umugore atagwaye turamusengera turababara we ari ikintu kiri naturel atako rero ni hii ikintu kiri exceptionnel rero mwana yakurema kugira ngo gumuri naturel gusa non tu n'es pas un poisson c'est les poissons qui ne sont là que pour nager pour qu'on les mange non umuntu justement mwana yamuremye kugira ngo abe naturel mugabo akora ibindi bintu akanyuma rero atari impanuro n'agaciye muri mudafata mwizosi nasomye yari video urazi rero ngo naje kubibona kugira ube free kugira ibyo ushaka byose ngo reputation yawe yikoze gwifuza yavye gute ja reputation bamaze gusambuka ugataha ico ncera none reka ngende kugura ama container bazovuga ngo yo mugore ngo agenda gutwara imodoka muri Dar es Salaam yego iri ma blocage ya mbere ngo reputation abwati ubundi rero ncera ndacacereye none ico gituma bange bagore bafise reputation nzinza kandi babishoboye bategeza kuja imbere musohoke bafite gusa nziza n'amahera babone ko bishoboka ego twari yakiriye bano mfite nziza bacu je ndi umugabo w'abantu bose umugore w'abantu bose okay mfizi yari yakiriye malheureusement reka tugeze aha je numva ikintu navuga nuko mission no kugira ngo dukangurire abakenyezi kwiteza imbere guteza imbere imiryango yabo guteza imbere igihugu kora ko bavuga ngo même derrière un homme ari réussi il y a une femme qui est forte derrière lui donc turabizi hari umuntu yigeze kugira ati abagore batwomenya ubushobozi dufise muri twebwe kweri yo bari ibintu by'ibintu bimwe ana ibyo bivuze ngo bi exceptionnel bari byinshi mbese mais malheureusement on se contente nitwe dukeya turonka baduha twonyine Imana yaduha nyine tugatwara kuvyara wageze umugisha mais namureka twe dusohore izo mpano zacu Imana yaduhaye ubwo bubasha bwose Imana yaduhaye tubishire hanze kubera ko yo nukuri umenga twoba bya biryoshe gose cyane nubwo navyatanguye ndusha ariko ni mugani wawe avant-hier je crois Claudicia yagize post ivuga ngo nukuri abagabo ça nous a dépassé de diriger le monde va très mal toutes les guerres il y a aucune femme qui était derrière la guerre qui est là-bas ira la guerre umugore ari inyuma nenda basaba abagabo babise gato bareke babitwara turanyera ivyabo navyo nukuri muri yo kuguma inyuma yani bikeneye tugende imbere turabe ko dushobora guhindura ibintu quand même tous turi d'accord yuko nagiye hazobicobaye nyene twagabo twaravyihanganiye aho ntambara twaravyihanganiye natwe baduhe espace natugerageza natwebwe iyo turimo muri vyoroshe tugende bibi baduhe natwe modordre y'isomene hazobicobaye kaje kwa bless modordre wewe jahanze utangure gukora hazobicobaye aho tanga bigenze neza
utanga bigeze Eh. ukavuga ngo shango yongo ya tangura indege irasha abantu bakarokoka oze Ozere turotire. Tubashimiye rero twibutsa ko byiza mu kuza amakonte muri banko ya Kiramama. naho bitangurira Naho bitangura kuziganya. hanyuma ntuziganye pe kuziganya gusa hariho umuntu vraiment afise konte Kiramama tuzi ko ari konte epargne utaguma uza uraja gukurako uko ushaka mugabo uri kuyabika kubera iki uri kuyabika kugira ashike kuki uyafise ko umugambi uyuwe namba utawufise egera umuntu afise imitwe umubwira uti jewe ndafise udufaranga tungana gutya nokora iki kugira ngo ndayagwize ntagume gusabitse ngaho kuyikonte ayo mafaranga ugume yashirako gutyonya ariko bariko barayagurana abandi ayo yawe nyene aguma agenda kuri kurasororera abantu gutyo muri kandi atashabura abonye mu banki yambaye neza kumva ariko ariko amahera yawe basanga nambaye neza ko amahera yawe ukanyumvira inzigo ye najya amahera yawe wowe uvuye kwidandariza mandarine zawe wayashize kuri Kiramama ego ni vyiza cane mugabo uyagumijeko kugira bizoherereye niyo mugambi ufise umugambi uyu ni vya bindi ejo ntavyo ndakwifurije ni vya bindi ejo umuntu ashobora kwitaba Imana hariho agakonte yibikiye ngo afise ico ariko aragategurira nta n'umwe akazi badushagira muri banki cyo bayatwara niko dushaka gituma ndakubwira uri yasorora ndabwira ibintu bikanagira mu ngurire konti amafoto ya passeport abiri pièce d'identité soit carte d'identité cyangwa passeport cyangwa permis de conduire hamwe na preuve d'adresse attestation de résidence cyangwa cahier de ménage cyangwa un contrat de location cyangwa facture ya regideso no izo bintu wobibura twara facture ya regideso baragoye amashwame ikwidantisha ya namugura amakonte yanyu hama no kuri mwegera abantu mubona ko hari ibintu bakoze tango dapa kubika amakuru byose bisa amafaranga niba utafise azokoresha ubishakisha ngo yarondeye mu buryo bwari tango rubike ushaka umunsi ucuruza amamodoka pourquoi pas ucuruza imodoka urunka fate par exemple nka 5 millions ufise wasidi abagore bose twari muri wasidi birangyohera bijya bintu tango yabike usanga uraguza imodoka 5 ushize muri transport urongereje imiduga mu barabara kubera ngene nagira uribikira mugabo nyene bihera hehe kubika amafaranga gukoresha avec wise basi ushaka kubika amafaranga utafise ubwenge ngo gukoresha amafaranga yawe tangura uge kuntu ushaka kwepanga duke twese ngahanye n'abagore turavyigisha bya epargne nimwibaze ngo nuko twabitahuye ngo twajijutse natwe turaciga emwe jewe nayuguruje konti yanje ya Kiramama nayuguruje ni nazo katakoze guheze vraiment aje ndashaka muri Sadibi kandi amahera gezeko shawega umubosi dasi wewe twakigereranya na ya binigira tuko tubabwira twibwira role model tugira gutya twabwira twibwira twere twabitangwe tuganira urwo rugendo tuganira iyo journey yo gutangura kubika ama projet yacu muri future kandi ndashaka ko ibintu byinshi maybe mu mwaka uza bikeneye amahera tangura kubibika nyine ukivyumva karagiye umuntu utevya abantu kitevya kuterambere ryawe byavuye kuri wewe gasanga ibintu ari kuzogera ko muri 10 ans ubyumvira muri 10 ans nyene gasanga ugiye kwifuka bagake ndega bashe nibangahe nganye wicara ukiyumvira ahantu waronse ibiraka by'amahera menshi ukimva niyo utabona nayakoresha nayakoresha iki kiri oh my god ukimva ajya amahera yose umunyadozi nicani kayagumiza mu nzu ngo reka ngo ndashira ko ku mugoroba ko tuyajya ngo none murihe ubu ko bagurisha mu mastati ngo mikashi shuri hakurira imikashe umwana ngaho muhiruzi ubona aje kukubwira ikintu ukavuga nanje mfise ibi bihera ko no mwima akira ngo tuzogendeye imisoko ya gestion des finances education financière turayikeneye vraiment turamaze no kuyigira zo nk'umuntu akazi aho yareka abana bari bakeneye yuko tuva mu kiganiro tumeze ngo resolution 2026 biheze osigo ngo se furago yaje Mana tubabarire duha inkomezi zo kuba discipline please
igana abagore turi indiscipline basha murazi je kinene nagize Yego. bashatse ufa kuronka amahera nk'umugore izi mpundu Uretse zabishe ikintu- nabonye kuri statut amarido Amarido. ndayahindure bijya na bitendeshe bijya na mitende oya nta bitende oya ingwara nuko kubera hari ibintu yahindura hata ucubigura kubera- ama ishigira umwaka wose iri ngaho Eh, wari uzi ko d'accord. iri urgence Mwenye kiri urgent mwagize umwaka wose Ntikirakora. urambara mukura utakikoze na umugani wane n'amarido ayo wari ufise siko yarapfuye Oya. yaragikomeye ntanatabutse nta n'umwe akubwiye ngo ni namabi ninza kuramutse ndakira kubera mukanya ngaye gusa gucumbura kubera wabonye meza gusa eh kubera wabonye meza ahantu mana Cyazi ibintu nagize. mwibarabara karato karenganye ucukagura Direct. John biratuma Shane uravuga ngo mbikira akambikira azi ibyo kubikishaga abantu uzibona guheza byane bya byashitse kubera iki bishitse none kubera iki bishitse cyane nari nakumaze ibyo sinje nabikumaze ozibaza ozi bitamukwira yakomanza online tuba tubyitorera gatoya gatwara uyu kinini gitwara jewe amahera ari kumva aba yagiye pi Mara ntubinyibutse ibyo ari mu izina rya Yesu mu izina rya Turabikwibutsa Yesu byayo kubabaze. mumbe ko amafaranga turayiheba mugabo iyo nindi nta mitungo tudatera imbere ego ahubwo bazi ko ariyo mpamvu biga ibintu bavuze ko amafaranga turonka ari make parapo kandi dukora business turi benshi aherera muri ibyo turayonona turayonona n'ibyo abagabo mvuga none no kufise impunzi civumba ndikunda mugimiya hindura abwa demeze neza ishati ni nziza iracafuye n'abashimire y'abantu ambara ikoti imwe abakoti bose turazizi ababaga bamene izo turazi amakoti yabo vema mugabo abagore babo ya quand même ikiganiro ngande shavuga ati iyi mpuzu yambaye muri gare ashaka kwisohokana ngare reka mpindure na prende gwe nambaye nyene stress ugira imbere yo kuja muri emission muke ngo igiracha reka nasha amafoto yaje imbere niracha reka abantu badarabaheza ibiganiro barahomba abibonye ubu nagira mfata amaranje kugura impuzu ndabihebye yaje nzogenda randi Tumvise kasi ndabihebye ndabihebye vrema turagara tukishe mbendura twebwe niba babanje kuzana ngo tugende he tumvise msegade yuzuye ndabona neho ntazibika mugabo naravye nta Yo nafashe umufuko ndazishiramo ubwenge z'abagombwa burizi bibaze duheze ikiganiro Yego twese turiyiga tukiyiga namuze ko mwize muri kino kiganiro twihana tuba Ego, turondera ngo vre. abantu bakaze batwige nitwikarire twebwe nyine autoflagellation rero abantu b'Imana mwakoze kudukurikirana mwakoze kuduha umwanya wanyu twizera ko hari ikintu mwize kubera ko kumara umwanya w'isaha irenga two turavuga ngaho ata kintu mutoye nk'ico wagiye guhindura ubuzima bwawe aba ari perte du temps kandi mu bintu byo gutumwa tutumwa n'abandi tutunzi maragaye ko turayana mugabo umwanya w'ibintu tuyonona rero tuje ngahanye aba ari ikintu kiri pressure gose tubahaye rero twizere ko hari ikintu bibamarira mu mibereho yanyu kandi twizere ko zubona abagore benshi bakora bavyutse apana batangura ama business gusa ahubwo abayakuza akagira inguvu akaba nyene tanga beaucoup de cash beaucoup d'emploi voilà kama exemple abayafise rero n'ababa abamodeli courage biragoye mugabo birakunda bagira ngo byarabagoye kugira bagere hajya mugabo barabishoboye rero tugira ukurinda kuvuga nibwira zina rya Yesu tugira ukurinda wowe narinda mfema ariye vyanka rero duko ndibwira tugira ukurinda tugume twibona vyakuze bigeze kwindi level ntumve kuri comfortable hari ahantu bigeze uyu munsi reva ubona vyageze ahandi niho uzo mu miyaderereka tuze muba mugiye bukiri ngaho kironka 100 none ukumva kurenze ukumva ko byasaze ngo hariho ayo ndindiriye ngo rindira ngo hiyejo azobashitseko ngaye gusamire naje ushika higeje bugasa selfie uyu munsi nayo urindira dushika higeje naho nyene azoshika wayamaze rero ko tugira amahera y'uno munsi amuvuga ati Dacia tu veux quoi imodoka yagufanye ndakugurira akabido basi ntaje naho kugurira irenze basi ndaguha akabido ukaguha biba ari ibintu bisanzwe amapine n'amumve ucugura iki bero nta gitoro kibura ko n'abafise
rero turabibifurije because we love you so much. Yes, we do. Yes. Twasezere rero. Yego. Eh. Chantal, Twawushimiye merci. cyane Chantal. Merci, c'était très intéressant, très intéressant nyenye. Wabonye ko Kugenda umwanya- mo dodo yawe. ujanye na mododo ya dasi yuko hagira icyo baye. Eh. Let's go. Let's go. Yose n'abandi ntibabishoboye none ngo Vyumwe vyumye. byumwe byumwe. none barapfuye Barapfuye. Ça passe Did sur we sa casse. die? Alors, Umaze c'est imyaka le- dusubira na madara aramuguza atunga ingene ingana. Ibaze sha. Kuko yamwe mu kuvuga vyumye vyumye nawe tehera umunsi uvuga ati vyumye vyumye ndeje ambulance. Bihomba Ndashe sura kuri kandi ngandi statue, mastrategie. vyume vyume. oya hazora ico Hagira icyo baye. Twagiye. Turabashimiye rero, merci beaucoup Chantal, warutesa. Ego Merci kandi cyane. ikindi gihe. Afise vibe yacu. ego T'as vu C'est yuko pas tout ce qu'on d'arrive Finalement. c'est ça. Rita, merci Dacia, merci badukurikiranye. Turabashaka muri benshi mu makomantere mutubwire amapoint de vue yanyu, ukuntu mubibona, ukuntu mwe mubikora. Nimba hari abantu muzi batembere mu batubwire, twamuduha amazina yabo. Yeah. Hama tubarondere. Kuri abo usanga twa tutazi mbwa mwe mubazi, kuri abashaka ari abatonte banyu, abakuzine banyu. Muce mu batubwira tuce kubarondera byinshi babigireko. Rero naho ubutambuka indi kiganiro, we love you so much. Bye bye. Bye. Siren Vibes TV.